mivyo mi Mi ntacyo mvuze gusa ni umusista gusa ndamukunda uburyo yitanga yitwa Joseline sinashinda kubivuga ni ibintu bisanzwe urumva yuko yatanguye kuri Yasin Edison Rick Love Promote wubahwe umva akantu ko nyene wubahwe man ni ikintu gikomeye vraiment you know rero fizo ndamubwira ati merci beaucoup meme nino video ndaza kuyimuha Farias ndamubwira ati Farias nukuri ku Imana agenda kwemera kwiri kuko no zindira kubera yuko ugiye kuraba muri no game iwacu taba diaspora ibintu nk'ivyo genda bien sana kubera yuko bazana amadovize mu gihugu bigatuma n'igihugu gitera imbere agenda umupastori vraiment ndo umupastori ibintu vy'abakobwa wapi vraiment none mani ubonye icupa canke ukabona ibi vyandiko uca wibaza yuko ari primus aguma kubita ijisho so nako ivyo rero ndakunze ingidi Gidi wala izokora ibara uwo mwaka wa 2020 ibisusu baziheba kundi ibisusu Oh yes, 1-2 everybody, my name is Radio, this is mwijoro Talent TV, we come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya mwijoro Talent TV. Right now urabona uno musi rero twatembereye mwijoro. Uno musi wallahi ora turi kuri World Beach ni mwijoro ni gihe cy'isaha 2 z'ijoro twaje kuraba abantu benshi cyane ariko ngire mbaze nyage n'aba promoter bakomeye ngamwe gucacu cy'u Burundi uraza kubabona mu kanya cameraman turashaka kugenda kwanza bicaye ngayi impande kidogo reka tuyage nabo muraza kumva byinshi yes bakunzi ba mwijoro Talent TV wamaze kubona twamaze kubashikira bro vipi sasa brother meze fresh Rick Love umeze neza ka bro muri ahantu wala sasa ariko ndi kure wala bro cameraman reka negere ngaho wala bro katwegere ngaha bro yeah menasa bon apani fresh sasa cameraman watubona fresh cameraman watubona fresh ndibaza agese wamaze kwibona abwi ati tuge tuyage n'aba promoter bakomeye ngamwe gucacu cy'u Burundi ndibaza wabonye Rick Love ari kumwe na Bienfait meze fresh brad yeah ni bon vraiment ndashimye fresh nyinshi bro Mungu tu sasa ariko murajya tu fresh zobura gute fresh ubona zobura gute ebana ibinyobwa ibiribwa kira kitu cyote brother mukorogola cyane mukorogo bro wapi tumaze kuronka amafaranga ibintu byose birahinduka amafaranga tu akora byo money mafaranga from this is money yes sir yeah Bienfait vipi sasa papa fresh money umeze fresh safi turamukirize man wagwan muraho murameze neza yeah twini fresh yeah umwaka mushasha mutera imbere muronka inoti n'amagara meza yeah urande gwawe wifuriza iki jaje ikintu abantu ibintu twifuza ari kirovo mutembere y'umuziki wacu w'u Burundi kuronka amahera no kugira amagara meza aba diaspora beshi aba diaspora ni baje hariya sha batumari iki unasikia Bienfait aba diaspora nta kintu bamare bro bro brother wait bro nta kintu bamaze aba diaspora hariho aba diaspora bameze gute ikirova yosanga surudemu guru diaspora abataruvuze naye namubwira ati ebana yihende baramwumvisha je nawe mfise cyaco bamayi je aba diaspora mwese mudukurikirana ebana sha mugenda bahe nimero basi mugire effort yareka Rick Love aba diaspora nta kintu barakimaze kuko no zindira kubera yuko ugiye kuraba muri no game iwacu taba diaspora ibintu nk'ivyo genda bien sana kubera yuko bazana amadovize mu gihugu
bigatuma n'igihugu gitera imbere. Yes. ariko twabuze abakobwa bro. Abakobwa si benshi paraporo y'abahungu. ariko ugerageje kuraba basi ku ruhande rw'abakobwa b'aba diaspora nibo batunze aba presenter benshi cyane ngamwe gico cy'ubundi ndabesha Umuntu wese urugore gurudi umuntu wese atunzwe n'impano yiwe sibyo BF. ariko journaliste parce que tu promoter tu journaliste c'est-à-dire umuntu wese afise target ikintu ciwe nane buze ati ngo ugiye mu ikintu kubera ngo aba diaspora ajya neshi ariko bavuga ariko nabo ubwabo baravuga yuko ari bo batunze aba presenter abaririmbyi ngo nabo abahimbiri badakora nero ikiro tweko dutunzwe n'abademu gute nta muntu yo neje no gibundi mu mico y'ikirundi cambe yambere umugore agutunze akaba arakagaye cambe ya wanka kagaye ya je wapi kabisa mugasi ndabansi ikiropeweho nawe ni wapi tu Je na mu diaspora ntunze umudemu ariko aramaze kunukira basi na $200 $200 canke yarenga tu oya nta mu diaspora numara umukobwa yanukira $200 vraiment yarenga tu canke abarenga bari menshi byata wapi gusa bamarungikaye no birashika bivaye n'ibikorwa wakoze kuko hari umuntu avuga ati wakoze be ndikanda kuringikire ni fanta yego. Yes kabisa nakubwiye ati uno munsi rero turaza kumva byinshi ndibazabona turi ku mugoroba turi hafi saha 2 z'ijoro turaza kumenya mbega abari ngaha bariko barakora iki nivyo tugiye tumenya mukanya brother tukiri ngaho nyene big bro mbega mwaje mu biki bimeze gute brother yo twaje muri shooting ya El King kumusupportinga comme hum friend ya nk'umuririmbyi kandi w'umurundi. Yes kabisa muraba promoter bakomeye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndibaza yuko tuvuza aba promoter ndibaza amazina yanyu niyobura sivyo mbega kuza ngaha muri clip y'uwo muririmbyi byagenze gute byatwaye kugira mushobore gushika ngaha ikintu cyose gisaba kwitanga gisaba déplacement uburyo kugira ufate mu bya déplacement n'ibindi urako byo gufungura n'amafaranga y'iwacu yobwo yabaguriye oya twiguriye frame kuko je sinkunda ibintu byo kubesha twiguriye bien fo bakuguriye oya ariko araza kubagurira tuvyize kuko ibintu byose no kwizera kuko nawe nafite mu diaspora afise mu diaspora urasikia aba diaspora barakora umva nawe nyafise aba diaspora ego so nawe ndaje gukorera mu diaspora ndabeshya jewe ntabyo nzi ukora mu diaspora na ukorera nene nukora mu diaspora ntabyo nzi ndamukubwira izina muvuga just yes bakuzi ba unasikia urusaku.com yitwa ya reka ndamwihode ntawazi bisikura ko atawazi nimba umuzi muvu no ndaguhaye uburenganzira muvu yitwa mijo yitwa mijo nivyo ntacyo mvuze gusa ni umusista gusa ndamukunda uburyo yitanga yitwa Joseline sinashinda kubivuga ni ibintu bisanzwe yego vraiment hari salute yes naye nabwiye ati asalute sana sasa big bro dushaka nawe tubwire kwanza waje ngaha mu biki Nick Love yatubwiye ko yaje muri shooting nawe waje muri shooting canke waje bagusanze ngaha waje kwenjoyinga oya nkuko yabivuze en fait turaba promoter mfite dukora umuziki w'u Burundi en fait hari umurimbyi ashaka gutumira avuga ati bro je ndiko ndakora clip video hashike urabukuntu bimeze bikunze nawe ujemwo natwe twitabiye ubutumire tuvuga ati ahubwo umusupporting ndimbi imeze fresh eba itambika ya bien ya El King mwaza kuyumva ndimbi imeze fresh twese nganye tuvuga ati natwe nk'aba promoter tubica turapoa ngatwa turayaganye turasangira gacukweri ariko aba promoter ndazi barakunda amafaranga bya atari abarimbye barabidogera cyane bavuga yuko kugira mushire ko post yabo mubaza bavuga ati zana akantu bro bimeze gute bro bavuga ati Nick Love kugira ngo ashire ko post yiwanje ebana ngo nizana akantu to byose urumva nakantu vraiment tutabeshanye kubaka izina biragoye Satubi yarabiririmbye biririmbye ati kuwenzi
Nivyo bro kubaka izina wallahi abantu waciye mu masurago menshi bya hatari bro. Muri industry ori hatari. urinze ubona umuntu yitwa Rick Love bro natanguye 2010 inyuma ya 2010 hose narakora Satbi yaje kumenyekana ndi mu kazi najya twarigeze kwa duhura arabimbye ati vraiment ari kigendo name ndakubona kuva kera saruti vraiment ni bon meme na Farias rero abantu bavuga uko nibaduburuhe umuntu agira ariko arandika inkuru de ndashaka kuryama saa 9 y'ijoro ndiko ndatipota phone you know bro iyi ni iPhone mafaranga y'aba diaspora unaona iyi ni iPhone tuone ko ari iyo tubereke kwanza ko ari iyo aba diaspora tuwereke kwanza barakunda kutubesha tuwereke cameraman urayibona logo iPhone wabonye ko ari iPhone dude rero turandika inkuru nyinshi tukajya amadutevye rero umuririmbyi namenye yuko turuha nimba uri kurakora nakoreke support nasha sugucirirana mu misanzu me savuga ati Rikirovu nimba ajya basakindagura karandika inkuru gute ntomugurira meme n'agacupa kakavere tu unasikia wajama unasikia BF ariko irabira abade muhamagare basi BF muhamagare basi oya ujya mwana w'ingidi ndabivuga avuze ati ujya mwana w'ingidi oya rega Rikirovu iyi mikro irajimije oya nta kibazo turabantu ujya mwana w'ingidi irajimije wala none we ntawubona hera ingidara ifise wallahi ingidara ifise aba presenter benshi barakunda ngidi man je ngidi kwero funyica kungi ndamusare bakunzi abademos bafsingi demo bafsingi di bose bamenye ko ndabakunda vraiment wapi je ngo ndabakanyogata bona taille française nkumwe mwari kumwe nga taille française uyafite itaya bien unasikia yari kumwe n'umudemu oya beshanzwe bien fait yaje non kwande yarafite umudemu w'ibisusu unasikia muri comptoir oya kuri comptoir ifite wasokeye ahantu hari gusanga nyine umaze kumenyekana abantu bakavuga ati ujya mu ndamuzi mukaongea tu kidogo bikaisha ariko wongidi eba nakese ibidemu aguma kubita ijisho so nakunda ivyo rero ndakunze ingidi ingidi warayizokora ibara uwo mwaka wa 2020 ibisusu baziheba kundi ibisusu oya je ndo umupastori vraiment ndo umupastori ibintu vy'abakobwa wapi vraiment none man ubonye icupa canke ukabona ibi vyandiko ucabibaza yuko ari Primus ni Martin wosanga ari Martina none nituko mu kugusafasha guserva mu icupa rya Primus ariko ugashiramo Martin unasikia wanaona Pasteur wana mukobwa w'ibisusu ngashaka kuza mwamagare ngo basi turamusa BF umutima wase atabonye umudemu w'ibisusu wallahi ngo ndakiganira bandanya bro ona kuya BF wala BF birasaba kwa nikiganiro ngo paka uchoe ndakunywesha ndi Pasteur bro wa original kwa aramuha 10000 francs ona amuha 10000 kubera ibisusu kuya ko winyegeza arase kuyatora wallahi je ndamuhaye kubera ibisusu wallahi ngidi numbisa babyita ngo ni ngidi ibisusu kundi ibisusu brother bari kuravuga gute big nako ndavuga umuririmbyi hari igihe upambana umvuga pambanze je nuko itwe nakivuga twapamanye kuva kera je no wabona mvuga ko natangwa mademi kenze nkuko 2014 urumva nasana nisanzwe ndi umuntu akunda umuziki Rikirovu novuga ko yatangwa imbere yo anje ariko ikintu gihari
abarinzi n'abakwiye kumenya yuko abapromota nako dukeneye gutera imbere kuko akazi umuntu wese akora ntagakora kubera guta umwanya abagakora basi n'iburi ikintu ariko arakora abantu bazomubone nk'umusazi bazobone yuko akeneye nawe aronke basi n'agafana avuga ati je ibi bintu ndabanze kuronka agafana aronke nawe inguvu urumva ko harabarinzi bamenyekana kubera abapromota urumva umva rero ikintu naco abapromota bamaze mu gihugu nta gihugu na kimwe muziki kwisi yose gitera imbere ataba promota gifise none aba promota bo mu bindi bihugu usanga bamwe bafise imiduga ndabeshe bro nivyo bamwe bafise imiduga abandi bafise amazu abandi bafise iki amfete umuziki w'uburundi nabo bakwiye gutara yuko umuririnzi wese asoye igikorwa gishasha akwiye kugira aba promota bati bro tora gafana umurinzi yose akarakora indirimbo akwiye kubika ati je ndabitse 30,000 50,000 y'umupromota urumva canke kuya uja muri studio ukavuga ati urakoze indirimbo urakoze video ubukeneye promotional y'indirimbo yiwawe ubukeneye kumenya rero yuko habaho n'amafaranga y'abapromota urumva kuko urumva gufashanya nivyo birabaho mu muziki uko no ku radio amaradiyo bamwe basi bari ha promotion bro urumva ne amaradiyo bari ha promotion y'indirimbo yiwawe umupromoter ukwiye kumuha akagukubitira ku ma social media kuko umuziki promima ubu ni social media uko udakaze kuri social media ugiye gusaba collabo international wazobya social media zawe zimeze gute kuya kuntu bataginga tukabavuga hari aba followers baja kuba followinga urumva abaja kuba followinga rero bavuye kuri twebwe urumva niko rero we nawe ugenda uramenyekana twese tugatera imbere usanga dukwiye gutera imbere twese mu muziki urumva apana kuvuga ati ngo wewe wumva usori ho vy'iwawe ndagufashe ntagire icumarira no umuntu bofumubwiye ati basi tora makeyi mugabo nawe ukora akantu kavuye ku mutima niho ari fresh ndabeshe bro yes rikirofe umuririmbyi araje akubwira ati je kabisa ndakenye ariko ushaka umfashe ume support umpostinge ibi nibi kuri page yawe kuko novuga yuko mufise ama page mufise amapeji akurikiranwa sana bro sivyo aje akubwira ati vraiment nta mafaranga afise ariko ndifuza kumfasha mbega muri ico gihe wabikora gute mbega subiramo haje umuririmba akubwira ati brother je nta mafaranga afise ariko ndifuza kuma support umpostinge kuri page yawe kuko urazi ufise page kurikiranwa sana big bro mbega muri ico gihe wobigenza gute akubwira ati nta mafaranga afise ariko ndashaka kuma support yawe kuri page yawe umuntu yaje gusaba ubufasha bro ntumwe mu bufasha you know ariko ubufasha buratandukanye hari umuntu akwereka yuko umengo n'umustar arenze ariko ubufasha uricisha bugufi you know nta umuntu akagufasha niko bimeze nego none wodo gusaba umuntu ubufasha mweka ngo mani kugenda umustar mani kugenda azwi ngo no gutonkorera promo abandi bo inkorera ariko nimba ubona ubishobora ngirira promo esko umuri umwe ubigenza gute obiheba niko bimeze je urazi yuko ari abastare benshi je benshi nkunda gufira nkabya ati man wowe umurinzi ukomeye kandi ufise tala me mu muziki meme ba Diamond banze gutera imbere barafise team aho ati iyi team vraiment yaba promoter nabi wanje turakorana ku kwezi mbanzi yuko bakeneye ayagasabuni urumva naho urumva ko akomeye ntabura promoter uzoshaka kuri hari ndimo Diamond agira promotion sana nizindi apfa gushira kuko nyene kandi rero izo yagiye promotion sana nizo yagiye kuko nyene ama views uravye ntabari ico kimwe kandi no gutrendinga nabari ico kimwe rero abarimvyi nabo bakwiye guca ubwenge bakamenya yuko umuziki ukeneye indimbo yawe ikishika kure urayikorera urumva na mfite naho uri muri ivyo uvanze kubaka izina gusoya indimbo yawe uvuga ati ndafise abafana urumva ufise abafana nawe abafana kugira umufana abe ukuri nuko umwere ku rukundo cyambere urumva yego urashobora ati bro wowe umaze kumpromotinga ahantu henshi umaze gupostinga picture wanje menshi usoye igikobwa ukacumuha linki ibiriki yo vaje kuvuka cuza kuri mubwira bibaza ko mitamuca intege jewe haje ndafise abaririnzi naho worasa kuri page yanje ntigashi kabone ni bandega unasikia arafise abaririmbyi naho borasa kuri page yiwe batocako brother ni bande oya si ni banda bavuga bariho naka
bariho kandi bazwi frame bariho sishobora kubavuga me bariho jewe ko ungaye canke umbeshe ko hari umuntu imvye bate nkari kirobe hamwe ndashaka kubwira ati bro fasha promotion kunuku ibana wewe inyuma y'indwi imwe uzocumbwira tuvugane ndaguhaye agafanta kunuku yandwe raheze bro uramurondeye showbiz yakaje bro wewe waza yuko uwo muntu wogumugira iforo yo kumugira we ico cyo ucugira uko bati wewe canga naye nce nga nzobaho tuzobaho ndabeshe bro ivyo jamwa vyabaye en fait bavugisha ukuri umuntu umusaba kamubwira ati je bro ndagusavye nta mafaranga mfise bikora uko Eric Love shaka ndakubaze gatoya brother mbega umwanya Eric Love yes brother welcome big bro vipi sasa brother fresh sana jamaa kundi umujabya king umusaza ndake vipi sasa big bro umeze neza safi sana bro 257 with king vipi sasa big bro duhaguruke ariko genda basumba mwese agasongo nk'umujama ngwakundi oya ni mubi nyene birazwi kwe ikintu utabonye utu tuboro ngo abademu bese baradukura kuya bro kuya ora je nawe isusu mfise mazeni just akandabereke ino brand with king cameraman kuya hapa cameraman mbele unataka wewe udaha na lakini tunaona with king cameraman kubita zoom kwanza kandi twaje tuje mbe umuni naona brand na muniga ngaya yambaye with king 257 yes brother chatubwire gatoya kwanza kuri yo brand yawe gatoya ya nk'abartiste bose kuntu babikora nyene nahisemo kugira brand yanje kugira ngo nshobore kuzana abafanzi banje bose ndabashire hamwe babone ko impuzu bakwiye kwambara ariya whisky ya bega mupira guwangaye big bro ya umupira ntizimbye cyane ni 25000 yego bega ku ruhande rw'abafanzi cyangwa se abafana ubona bariko barakira gute uwo mugambi wawe mushasha bro ya kubera ntaramara igihe kinini ndabitanguye mugabo abo maze kugira kwanza barashimye kwanza rogo kwica mbe banza gushima rogo ama bakaheza bakavuga ati tuzogushikira umva rero ndacari ko ndarondera impuzu zimwe z'abafana bansavye bakeneye ko yani ndacakorera ku makomande sindagira umutaye munini yacane kugira ngo nshobore ko gukora ikintu kinini yacane akenewe aba diaspora ya Rikiro bafite aba diaspora benshi Rikiro vunasikia akeneye aba diaspora kugira brand yo yaguke bro oya arashaka aba diaspora benshi ashaka kundondera nka amazina y'aba diaspora bashaka kumusapotinga tu birakinisha ni kurabona ko uyu muziki ukeneye aba diaspora kuko niwe bafite amafaranga tuvyemeranye bisa nibo bafite amafaranga aba diaspora bari nyuma baze bandonze bazona barongora oya kubarongora zicari ico kubarongora no kujyana amani kurongora muke ya bon ikintu cyambere kwanza mbaze kwanza shimire Wizking of course twarateye imbere urabona ko Wizking afite brand yiwe antuka niterambere rinini cyane twahuye na Wizking tukiri hasi cyane mugabo right now Imana yarahezagiye I think murabibona Wizking afite brand yiwe of course naje Imana yarahezagiye afite brand yiwanje nga brand so okay sasa brother ama brand abaye menshi bro sasa tugire gato ariko bintu bya so okay nayo bro so okay ni band n'abantu nyene n'abasekirite biwe n'uyu mukobwa n'umusekirite wiwe urabona ko nabone yambaye umusekirite w'umudemu wala oya bon en fait toi c'est kwerekana yuko hariyo iterambere ryabaye urabona donc ndamba dakwereke avuga ko ataje umusekirite w'umukobwa gute none ntango uva fise fise bro nguva nguva fise je bwanje no kwitaba wese afite security yiwe ariko usanga ari security handi aboro byose bibaho bro usanga ndabeshe bro ariko nakubwire umukobwa ashaka kuba adafite ingufu ngaha ariko urabona inyuma ko ingufu ziriyo cameraman unaona hari ingufu turabe ingufu
Wanatanga uvuziri. Umeze neza ariko? Ni sawa. Urakomeye. Ego. Pendeza sana. Merci. Aberewe sana. Oji. So okay. Okay. It's okay. The Sons of King. Bwira subire watisa. Subiramo. It's okay. Bakaji. Umva kaji. Nakunioriduza gato Tanganyika ibyumve. Turi kuri World Beach. Tanganyika iratwumva sindi ko duteje kugira nodya Tanganyika ibyumve. Ngo duza kaji so. It's okay. It's okay. No. New song unasikia? Agira ko yemu indirimbo Rick Love. Rick Love tuge. It's okay. Muririmbire. Musekite w'umudemu walahi. Unasikia bien fait. Umusekirite? umusekirite wiwe Bien fait. Wala uko nayivuze hari umuntu aba umusekirite mu bintu byinshi hari umuntu umusekirite wo kugwana unaka musekirite wo mu gikoni unaka musekirite wo mu gitanda biravana ari nicari cyo hama bon ndabashimire cyane gose antuka murabona twaje mu gikorwa kandi turatanguye ubunyene. Thanks sana guys. Musi turakora ijoro ryose. Brother ariko turaje bro. Turaje na Whisking. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kubona uno musi turaramo turakora. Rick Love so with King. Dusigaranye na Whisking na Rick Love bro. Brother come bro. Turakora uno musi brother. Whisking tukiri ngaho nyene brother. Mbega umwaka byagenze gute brother? Mbega washimye iki waneguye iki bro? Ya icambere no shima Imana kubera nashoboye kugera ngaha kandi nari nakoze ibintu byinshi narashoboye kugira aho ngeze narashoboye no kubona ahandi hantu nshaka kugera ko urumva ndacafise ibintu byinshi byo gukora kugira ngo nshobore kugera aho nshaka ariko umwaka wa 2020 waraheze neza nari nkomeye amagara yanjye yarameze fresh kandi umuziki wanje warabandanije gutera imbere ndetse n'uwa wa 2020 ndabona ko utanguye neza kandi tuzokora ibikorwa bitari bikeye kandi azi abakunzi bacu bazoryoherwa gose uno mwaka rero ngo ni fire. Yeah. Babwira ati uno mwaka wa 2020 ni no mwaka wa 2020 yani nguvu kabisa ngo tutuntu turakomeye utuntu turakomeye ukomeye gute bro? Akese tukunda kugira ba Asher ba Wiz Khalifa ba Rihanna ba Beyonce you know yani nivyo ndamenyere kuri ibyo bintu sinzi ngira tubwira impamvu ibintu babikunda moi je ne sais pas parce que nous uri mu promoter bro ahubwo no nuwo uri umusesanguzi ahubwo we tubwira impamvu uri umusesanguzi uko ndabizi bikunda kugira les formations aba formation sinzi rero yuko nawe yamaze kwinjira idini sasa brother ko mu formation wapi ni sindi formation warinjiye ariko nibisanzwe ndibaza kuba Freemason canke kuja muri Freemason numva rero kuba Freemason no kwinjira muri Freemason je sindi Freemason kandi sindi njya muri Freemason mugabo urumva ko ari ibintu bibaho urumva umwanya wose nawe bishaka urashobora kugenda ko nawe ndabona ko nyereka honcha bro batime babonye umusaraba ino kote hariya man hapa hapa urumva umusaraba kwanza ni ikimenyetso cy'abakristo kubera ko niyo watubambiwe so urumva ko ariko Yesu Kristo aho nyene je cyambaza wayashaka gufata umusaraba Yesu yabambiwe ko akawushira ku gutwi brother umusaraba Yesu yabambuye ko wala agashira ku gutwi bro ya ni bibi gutembera udafite umusaraba uri umukristo mu gihe uzi ko Yesu ari cyo kintu cyambere cyatumye ko kimwe nico kintu cyambere yaducunguye ariko deja arumva ko ari ikintu gikomeye cyane umusaraba ni kimenyetso gikomeye gose yes kabisa Rick Love Big Fizz arakubwira ati big up sana uri kurakora fresh mbega brother gushimigwa na General Big Fizz cyangwa se Mugani Desire novuga yuko ari gihangange mu muziki ndundi avuga ari kijana muziki w'u Burundi brother wavyakiriye gute mbega byakongereye iki mbega uno mwaka byaguteka kugira ngo uno mwaka wa 2020 ucukorana ingufu nyinshi cyane kuko novuga yuko ni ibintu vyiza ndibaza warabonye yuko ivyo ukora bigera kure brother mu bisanzwe reka mande ndamushimire Big Fizz kwanza bro mushimire Big Fizz mbere he mikoro tora mikro bro mwambie Big Fizz bro so
Farias reka mandashire ngakaboro Fizo numuntu wa hafi wiwanje si Farias gusa meme nabaririmbyi bose meme South Beef Big Fizo bose ariko nabonye surprise Farias yankoreye Big Fizo yakoze ikintu gikomeye kuri je bro kabisa Big Farias Nk'ubu salute kuko kida kintu yakoze niyo muririmbyi wa mbere yakimviriye urumva nene nk'ubu nka already umvise Obama arakubwira ati ejo ni umujournaliste wa mbere mu Burundi nzi USA wovyifatamo gute bro bro yo bari fire man sinumva no guruka man urumva rero ikintu Fizo yakoze igikorwa ciza frame ndamushimiye meme na management yiwe Fizo yari yumviriye arabona ati Furani yarakoze niyavuze ati niriki wenyene haro nabandi navuze ariko nabone bakoze me izina ryanje ryari ririmo mu mazina yavuze urumva yuko yatanguye kuri Yasin Edison Rick Love Promote wubahwe umva akantu ko nyene wubahwe man ni ikintu gikomeye frame you know rero Fizo ndamubwira ati merci beaucoup meme nino video ndaza kuyimuha Farias ndamubwira ati Farias nukuri ku Imana agenda kwemera kweri kubera yuko ikintu wankoreye umuti gusa nasadbi ndamukunda nawe nyene vyari kunyohera nakoze ikintu nkakirya urumva kuko ni ikintu ndakunda nkorana n'abaririmbyi bose you know Farias turakorana neza Sadbi turakorana neza Kidumu sino bivugura bizi bro n'abandi ba Natasha Rabamba bande ya n'abawizi turakorana wizi gusa irogo yayikoze atambwiye yayikoze atamucamande no mucamande ushaka usanga yaravyibagiye si ibintu byose ndinda gukora turenze guteguza abantu ahubwo tuba dukeneye kubakorera surprise kugira ngo babone ko n'imitwe iwacu ifise ibindi bintu itekereza oya uvuze yuko ari surprise je bica bintangaza none je ndo promotinga gute wagize surprise ni surprise ahubwo bica biraryoshe cyane kubona umuntu nka jewe utaruzi ko nshobora kuzana ikintu gikomeye nk'iki nakizanye none nubona yuko wakoze erere nabwo yayikoze gute byari kuryoha nanjye nambaye logo yawe ariko urabona nambaye indi logo hanze nawe nyene utagiye kubaza iyi logo liya bro iyo singene no kuyimenya kuko ndabona ko ari sa yes bakunzi ba Mijo Talent TV yes big bro bana big up sana turaje no musabwa turatura muri shooting kidogo ngenda muri shooting mu ibisigaye ndakunda Mijo Talent mukomeze bagire bakore subscribe like na comment share hama du supportingane vraiment abarimvye tumenye bamenye ko turi ku kazi umuririmbyi yumvire kuja muri studio akoresha amafaranga you know rero nayigena amafaranga ya promotion kuko ukoze indirimbo kayitwara mu kabati nahishika bro ndazi umupeta afise indirimbo hafi album zine zizwi niba baraba ko gusa namubwiye ati genda umenyekanisha ahantu urumva bakumenye kuko batakumenye n'amani nawe uzoshika cyane unyegenda kwereka uburyo ndagufashamo n'amafaranga ndi kugusaba ni gratuit kuko uri umujama n'abandi n'abafashije ku buntu bro kuko ikintu cyose n'ubumwe nimba ubone no musi tufise izina nuko twagiye dufasha benshi n'abakagenda badufasha mu bintu bitandukanye niyo mpamvu ubona wavuze ngo nagize freshere urabona freshere mani ni muri bwa bwiza Imana miduha kuko uno musi umuntu arava muri etape imwe akaja mu yindi you know sasa rero ni yindi etape nagiyemwo kandi ndashima ko Imana yego ya brother kandi ndagushimire big bro ariko turasozira akajambo ka nyuma ubabwira ati 2020 ni fire oya man jegiye cyose ndi active from ndi ku mwanya nguma nkora sinicaye kandi sinzicara yes 2020 ni fire jera ashaka kurekura poste jigera nko kwijana ku munsi umwe yego ijana ni wubahwe bro niyo mpamvu Fizo yakubwiye ati ni wubahwe brother poste ijana numva sinkeye uzozandike tura niyo mpamvu Fizo yakubwiye ati ni wubahwe bro merci beaucoup naye nakubwiye ati Lick Love asalute bro merci kutavuze ubawe yes bakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kwibona abwiye ati uno munsi turara mu bikogwa nta kuryama 2020 ni bikogwa byinshi yes reka ndakubiza gukora subscribe kuri channel ya Mijo Talent TV wowe wabikoze big up sana wowe utarabikora bikora right now yari Mr Radio kuri micro ya Mijo Talent TV we love you so much dusubire ubutaha ciao peace